ni hehe bishobora gupfira, ugasanga rero ubu bwami bw'Imana umuntu aravuga ko ari muri bwo, hanyuma bwa buzima buhindutse ntibugaragare, bwa buzima bukura ku munsi ntibugaragare. Niho nshaka rero ko tuganira, hanyuma tugire icyo dupfunditse. Ni hehe bipfira rero? Ni hehe ikibazo kibera? Mana dufashe cyane. Ni gute bipfira hehe ko umuntu ashobora kuba mu ishengero? Bibiliya itwereka ngo umutunzi agera ahantu aravuga ngo nimwagure ibigega, ibyimburo byabaye byinshi, amaze aravuga ngo umutima wanjye icara urye, ko wifitiye ibyo guhitikiranya igihe kirekire. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ako kanya nyine akubitwa agakofu, wagipfu abisigaho ntiyanabirye. Nicyo jewe nawe dukeneye. Turabe neza ko atanu turiko turadandahiwe, ko atanu turiko turatwangwa n'umugisha Imana yaduhaye, tukibagira gutanga umugisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Icya kabiri, kuboregwa. Nibaza ko byumvikana. Kuboregwa ni iki? Kuboregwa ni igihe ngera ahantu hakagira igihe ikintu kanaka kirongora ubuzima bwanje. Bandufashe cyane. Kikaba ari cyo gisigaye gitegeka ukubaho kwanje. Haleluya. Iyo umuntu yaborewe bene data bimeze gute? Ivyo yaborewe nivyo bisigaye bimutegeka. Haleluya. Ntaba gikora ibintu akoresheje ukwiyumvira kwiwe, ariko ivyamuboreje nivyo bimutegeka gukora. Haleluya. Hama wanashaka turetse n'inzira ntaba kigenda mu itumbereye, kuko ivyo bintu nivyo bimurongora. Yaborewe ntagishobora gutumbera inzira, ntakimenya ibyo akora. Imana dufashe cyane. Haleluya. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndashaka kubabarira iki? Uyu munsi hari ibintu byinshi biriko biragenda biboreza abantu. Imana dufashe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Iterambere rishobora kuboreza abantu, umuntu akaborerwa iterambere. Haleluya. Abantu uyu munsi tuko turagenda tuborerwa iterambere, tukibagira kimwe Pawulo avuga ngo nimwishushanye n'ivya kino gihe, ngo yamara muhinduke rwose mugize imitima misha. Ariko abantu ugasanga turiko turatwagwa no kwishushanya, nuko isi iriko iragenda. Imana dufashe cyane. Tugashaka kugenda natwe ngo neyo majambere. Pawulo avuga ngo ntimwishushanye. Umuntu ashobora kuborerwa iterambere, umuntu ashobora kuborerwa umuderi, umuntu ashobora kuborerwa ibigezweho. Imana dufashe cyane, ku buryo atakaza intumbero y'ubuzima bwiwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana dufashe cyane. Umuntu ashobora kuborerwa ubushomeri. Haleluya. Indirimbo ikamara ubushomeri, ndashomere. Noneho akaborerwa ivyo, agasigara ari muri ivyo. Imana dufashe cyane. Sindiko ndavuga ngo gushomera ni byiza, kandi sindiko ndavuga ngo gushomera ntibibabaza, ariko ndashaka kubarira ngo ivyo ntibikwiye kugera ahantu bimboreza. Haleluya. Yesu adufashe cyane. Ariko kandi nkuko nariko ndabivuga hakiri kare, umuntu ashobora kuborerwa akazi. Umuntu indirimbo ikamba ni busy, nta mwanya. Haleluya. Yesu adufashe cyane. Umuntu arashobora kuborerwa abagenzi, ku buryo basigara bamukoresha n'ibyaha. Haleluya. Abagenzi bakakubera ingorane, bakakubera ikibazo, bakakubera igisika kikubuza kubona Kristo, kikubuza gukorera Imana. Haleluya. Yesu ashimwe.
uyu munsi abantu bariko baraburirwa siporo, umupira. Mugani uraho mudamu araho umunyarwanda sinobivuga nk'uko yabivuze, Imana idufashe cyane. Umuntu akaba ari Manchester, Barcelona, Real, Cristiano Ronaldo, Messi, sinzi n'abagezweho uyu munsi bana. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya. Ibyo ugasanga bifisemo umwete, mugabo mubaza uti verse imwe ya Bibiliya. Mugabo ndashaka kubona ngo imipira yose yarayibaye ejo, araza batsinze, araza uko byagenze, niza kuba uyu munsi arayizi n'amasaha ibere, nizo muri ino ndwi yose arayizi. Hama kandi ashiramo n'amafaranga akabiraba, agashiramo umwanya. Imana idufashe cyane. Haleluya. Nta kiganiro cy'inkino na kimwe kimucika, azi kiba amasaha ya nayi, kiba imbere ya saa sita, nikiba mu ijoro, nikiba mu gatondo, arabizi byose, amakuru y'inkino yose arayakurikirana. Umuntu akaburirwa umupira, umuntu akaburirwa siporo. Haleluya, haleluya. Igitangaza, umuntu agasiba ikoraniro kuko hariho match. Muravyibaza? Haleluya. Umuntu agatakaza umwanya wo gusenga kubera hariho match. Umuntu akabesha ngo nafatiriwe, akigira ibintu bindi, hakuvuga ati nari ku mupira. Akabesha muri programme kanaka, yari muri section cyangwa muri sous district, akayisibamwo kubera agiye kuraba match. Umupira bene da. Umuntu akaburirwa fiance. Fiance yamara kwinjira mu buzima bw'umuntu, umuntu akamuyoberwa. Abasore n'inkumi muri hano, fiance kibera fiance nyene ni fiance, chérie. Abantu bakaryama saa 8 z'ijoro bariko barandikirana. Ngo nta narimwe araryama saa 8 z'ijoro ariko arasenga. Ubuzima bwiwe bwose bugahinduka. Tivyoroshe, ubwo ndabivuga nanjye ndabizi, narabiciye. Haleluya. Mugabo ntidukwiye kugera ahantu tuboreka. Haleluya. Reka ndababarira ikintu kibabaje. Umuntu akaborerwa fiance kujya mukoresha n'ibyaha. Umwigema agahemera agatanga umubiri wiwe agasambana kuko ni fiance, agakora ibyaha. Iki nicyo bita kuborerwa. Umuntu akaburirwa gutunga ku buryo yumva uko byogenda kose n'inzira yose byocamo arashaka kubona amafaranga, hama kandi arakora igishoboka cyose kugira ngo ayashike ko niyo byoba ibyaha. Ene dati ibintu ndiko ndavuga burya birakomeye. Haleluya. Suzuma neza ko atakintu kiriko kirakuboreza. Suzuma neza ko atakintu kiriko kiragenda kiganza mu buzima bwawe, aricyo gisigaye gitegeka uko ukora ibintu. Atagira Kristo, atagira impwemu w'Imana, atagira ijambo ry'Imana ritegeka mu buzima bwanje nawe. Kandi ashaka kubona ngo ibi ntibiba twavuye mu ishengero, ibi ntibiba umuntu yagiye hanze. Tudandahirwa tukiri mu ishengero, tugikorera Imana, tuborezwa n'ibintu abantu batubona turi hano imbere tuvuga amajambo nk'aya, ariko ubuzima bwacu bukaba bwaraborewe. Icya gatatu,
umwitwarariko w'ivya buno bugingo, imitima yacu ikaremerwa. Iyo tuvuga ngo umwitwarariko ni iki? Umwitwarariko uva ku hantu numva umenga hari ibintu nari niteze, nari nizeye ntaronse. Haleluya, Yesu adufashe cyane. Uzanwa no kubura ibyiza twari twiteze. Haleluya, Yesu adufashe cyane. Umwitwarariko uzanwa nuko hariho ibyiza kanaka twari twiteze twabuze. Haleluya, Yesu adufashe cyane. Sinzi igituma ndiko ndagaruka kuri bino bintu. Haleluya, umwigeme akaremerwa nuko avuga ngo imyaka iramubanye myinshi. Umwitwarariko wa mariage. Haleluya, umwitwarariko w'ivyejo, umwitwarariko w'ukuntu nzobaho, umwitwarariko w'akazi. Haleluya, Yesu adufashe cyane. Haleluya, Yesu adufashe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ubukene, kutaba ndiko ndaronka ivyo nari nifuza. Ndashaka kubara ngo bene data, gukena si byiza, ntabyo ndiko ndavuga. Si byiza kuba umukene, Imana dufashe cyane. Imana ibikurinde. Ariko ndashaka kubarira ngo ntibikwiye kugera ahantu kuko hari ibyo twabuze kanaka ngo bifate ikibanza cya mbere bitwibagize Kristo n'umuhamagaro dufise wo kuja mu ijuru. Yesu ashimwe bene data. Haleluya, ivy'Imana itaradushikanako, ivyo twiteze ku Mana ntibishobora kurengera Imana yacu. Haleluya, Yesu ashimwe. Nta na gato ivyo twiteze ku Mana, ivyo twizigira ku Mana, ivyo twiteze muri buno bugingo ko Imana yodukorera ntibishobora kurengera uwo tuvyiteze ko. Yesu ari hejuru y'amatunga, Yesu ari hejuru ya mariage, ntaho vyogereranywa.